birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga kuko wagiye guhagarara, umuntu yama imbere y'Imana kuko wagiye guhagarara, umuntu yama imbere y'Imana birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu adasenga kuko wagiye guhagarara, umuntu yama imbere y'Imana. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagire. Ngiri ubuntu bwo kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Jambo numva mu mutima niri ivuga ngo bakeneye kuba uw'impwemu cyane kugira ngo uhimbare Imana kandi ushimwe nayo. Urakeneye kandi kuba umunyabwenge cyane kugira ngo ushobore kunesha ubugunge n'amayeri ya Satani. Twishimikize ijambo dusoma muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice c'10 ku murongo wa 16. Haravuga ngo, raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe, mwirinde abantu. Mana idufashe. Icyatumye Yesu abwira intumwa ko zikwiye kugira ubwenge nk'inzoka bakamera nk'inuma atakarohe, nuko kugira uneshe Satani hamwe n'ubugunge bw'abantu ukeneye kuba umunyabwenge, ariko kugira ushimwe n'Imana ukeneye kuba uw'impwemu cyane, ukaba uwera nk'uko Imana nayo ari yera. Icete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 ku murongo wa 15 avuga ngo, nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwe kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza kuko imisi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Icete Paulo yandikiye Abikolosayi igice ca 4 ku murongo wa 5 aravuga ngo, mugenda n'ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza, imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Kugira uhimbare Imana ukorane nayo bigusaba kuba uw'impwemu cyane, kuko Imana ni impwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Kugira ushobore guhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa Satani urakeneye kuba umunyabwenge cyane. Ubwenge ni Kristo, kuko ngo ni ryo banga ryari ryarahishijwe kera ariko ryahishuriwe abakino gihe. Iyo ubaye uw'impwemu cyane hama ntugire ubwenge buva ku Mana, Satani aragusenya vyoroshe. Kandi iyo ubaye umunyabwenge cyane ntube uw'impwemu, uratemba. Impwemu ifasha umuntu kwegera Imana, kunwana nayo, gukora ivyo igomba no kurongorwa nayo, bigatuma umuntu amera nk'uko Imana yipfuza. Ubwenge bufasha umuntu guhagarara no guhangana na Satani n'amayeri yiwe n'ubugunge bwiwe, bigatuma umuntu amunesha.
hari abantu uza wumva bavuga ngo nukuza turakoresha ubwenge, ariko jewe si ubu bwenge bw'isi ndiko ndababwira bwo kwiyorohereza ukanyuranya n'Imana. Umuntu biramugora akavuga ngo nukuza turakoresha ubwenge. Ubwenge ndiko mvuga ni ubutuma wirinda icyaha, ariko si ubutuma ugikora wiyorohereza mu kuzirura ivyo Imana yakubujije. Kuko ijambo ry'Imana iravuga ngo raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Ubugunge n'amayeri ya Satani ubwo ni ubwenge bw'umubiri bushikana abantu ku gukora icyaha. Ubwenge ndiko mvuga ni ubushingiye ku kumenya ijambo ry'Imana, ikaba mu muntu rigwiriye, bigatuma yirinda ibyaha no kumenya ibyo Imana igomba ibyo ari byo. Satani iyo azanye amayeri yiwe n'ubugunge bwiwe agomba kukuzimiza, kuko usanzwe ufise ubwenge buva ku Mana, uramunesha. Iyo umuntu asenga cyane ariko ntasome Bibiliya cyane, aravangirwa akaneshwa. Kandi niyo yosoma Bibiliya cyane ariko ntaheze ngo asenge cyane kugira ngo yuzuzwe mpemu, naho nyene aratemba, hinduka umunyabwenge nkuko tubibona kera ngo hari abanyabwenge b'ivyanditswe. Imana idufashe, kuko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivya mpwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Icete ca mbere candikiwe Abikorinto, igice ca 2 ku murongo w'14. Uhangana na Satani bisaba ko ugira ubwenge bwinshi. Ubwenge bushingiye ku ijambo ry'Imana, kumenya ivyo Imana igomba, kumenya Imana iyo ariyo, kumenya ibihimbara Imana, kumenya ivyera n'ibitera, bihumanya n'ibidahumanya, vyanduye n'ibitanduye. Kagira ubwenge bugushoboza gushikama no guhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Rero guhangana na Satani bisaba ko ugira ubu bwenge kuruta kuba uw'impwemu cyane. Gukorana n'Imana bisaba ko uba uw'impwemu cyane, kuko ku Mana ubwenge bw'isi ntibukora, canke ubwenge bw'abantu n'ivyumviro vyabo. Ivyo ntaco bishobora gushikana ku muntu. Kugira ngo dutahure aya majambo neza, umuntu ashobora gusenga cane akaba uw'impwemu, ariko iyo atagize ubwenge kugwa biroroshe. Tubona uburorero bw'abantu benshi bagiye bagwa kuko batagize ubwenge. Kandi Bibiliya iravuga ngo abantu banje barimbuwe no kutamenya ivyo Imana igomba, kutamenya ivyo bemererwa, kutamenya akarimbi kabo aho bagarukira, kutamenya ico bari, kutamenya n'Imana bizeye iyo ariyo. Rero ububizi ni ubu bwenge ndiko mvuga bugushoboza kunesha Satani. Iyaje azanye amayeri yiwe, iyaje azanye ubugunge bwiwe, uramunesha. Pawulo abwira Abikorinto ati igihe nazi iwanyu sinari mfise ngo imvugo zanje no kwigisha kwanje ntivyarimwo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko vyaserukamwo mpwemu n'ubushobozi,
kugira ngo ukwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe canke ubw'abaganza b'iki gihe bagenda bayoka, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe, ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho, ko buzoba icyubahiro cacu. Kandi mu baganza b'iki gihe ntawabumenye. Iyo baba barabumenye ntibaba barabamvye umwami w'icubahiro. Mu Bikolosayi niho havuga ngo kandi ngo iryo banga ni Kristo, ngo niwe bwenge bwari bwarahishijwe. Imana nihabwe icubahiro. N'aya majambo dusoma mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 2 hereye ku murongo wa 4 gushika ku 8. Bibiliya ivuga ko inzoka yarusha ubugunga ibindi bikoko byose byo mu ishamba. Kuba Yesu yakoresheje iki kigereranyo mu kwereka canke mu kubwira mwizera bose ko bakwiye kugira ubwenge nk'inzoka, ntiyavuga ko bakwiye kugira ubugunge nk'inzoka, oya namba. Ariko inyanduruko yavyo niyi, nuko kugira ngo uhangane n'umunyabwenge nawe utegerezwa kuba uri umunyabwenge nkawe. Nubwo ubu bwenge bwa Satani n'ubwenge buva ku Mana butandukanye, kuko ubwenge buva kuri Satani n'ubugunge n'amayeri atuma abantu bakora ibyaha bitewe n'ibyo bipfuza, mubwo bakabironka biciye mu nzira mbi. Ariko ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge butuma umuntu yirinda, butuma umuntu aja kure y'icitwa icaha kandi agahangana naco gushika akinesheje. Pawulo aravuga ngo mwambare ibigwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanitsi. Ubwenge bw'isi sibwo budushoboza kunesha Satani. Filozofi z'abantu sizo zituma tunesha Satani, kuko hari itandukaniro ry'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'Imana. Kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Igitabo ca Yakobo igice ca 3 ku murongo wa 13. Ninde muri mwebwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ibikorwa vyiwe ingeso nziza n'ubugwaneza ufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri ho n'ukwirema ibice, ariho n'umuvurungano uri n'igikorwa kibi cose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'abatunganye. Mana ihabwe icubahiro. Birashoboka ko muri ibi bintu duhejeje kuvugana, kuba uw'impwemu cane canke kuba umunyabwenge cane nivyo bikenewe kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitsi.
kuko kuba impwemu biragushoboza kwegera Imana cane, kuko ngo uyegera akwiye kuba ari mu mpwemu nk'uko nayo ari impwemu, ngo abayisenga akwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Kandi kugira ngo ushobore guhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa Satani, bisaba kuba umunyabwenge cane. Ubwenge nabwo twabonye ubwo ari bwo niyo bukomoka, si ubw'isi, si bumwe abantu bakunda kuvuga ngo ariko ngo nugukuza turakoresha ubwenge, si burya, kuko bijya biva ku kwiyorohereza, kuko umuntu yananiwe, yanesheje, akicira inzira, akazirura, agakora ivyo Imana yamubujije, akabyita ubwenge, yamaze gutsindwa na bwa bugunge n'amayeri ya Satani. Ariko ubwenge buva mw'ijuru ni ubwenge butuma umuntu yirinda icaha, ariko ubwenge butuma umuntu akora icaha, ubwo bwenge sibwo. Mana idufashe. Rero birashoboka ko muri ibi bintu bibiri wowe ufisemwo kimwe, canke ugasanga nta na kimwe ufise. Ibi rero ingaruka zavyo niyi. Bibiliya iravuga ngo ukore ibi ariko ngo na vya bindi ntibipfe. Bica bishikaho umuntu usanga hari ibintu akora neza, mugasanga ibindi vyapfuye, ugasanga yitayeho bimwe ariko ibindi bigapfa. Imana idufashe. Yesu rero abwira intumwa ngo mugendane ubwenge nk'inzoka, ngo kandi ntimugira akarohe nk'inuma. Inuma ni ikigereranyo ca mpwemu yera. Inuma ni ikigereranyo c'ikintu kitanduye, kitagira agasembwa, kigororotse. Haleluya. Rero kugira ngo umuntu w'Imana abushitse, nuko aba akwije ibi bintu bibiri. Aba ari uw'impwemu cane, kandi aba ari umunyabwenge cane. Ibi nivyo bimushoboza guhagarara, nivyo bimushoboza kunwana n'Imana, nivyo bimushoboza kunesha Satani. Haleluya. Imana nitugirire neza. Yakobo abwira amajambo abantu b'Abaheburayo yandikiye ikicete ciwe ku murongo wa 5, igice ca mbere ku murongo wa 5. Aravuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge, nabusabe Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe, azobuhabwa. Ariko asabe yizeye, ataco akekeranya. Ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga, utwagwa n'umuyaga usimbaguritswe. Uyo muntu yoye kwiyumvira ko ari ico azohabwa n'Umwami Imana, ko ari umuntu w'imitima ibiri, adaguza mu nzira ziwe zose. Mana nidufashe. Birashoboka yuko umuntu abuze ubwenge, nawe usaba Imana igabira bose atakinubwe. Kandi birashoboka ko umuntu yoba abuze uku kuba uw'impwemu cane, navyo ntabisaba Imana. Yesu yabwiye intumwa ngo abana b'abantu barazi gutanga ngo ivyiza bakabiha abana babo kandi ari babi, ngo none so mw'ijuru ntazorushiriza ngo guha mpwemu yera abamumusa. Rero ni ibintu bikenewe kuba uw'impwemu cane no kuba umunyabwenge cane, kugira ngo umuntu ashobore guhagarara adatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwaniza, kugira ngo umuntu anwane n'Imana kandi ayihimbare, kugira ngo umuntu abushitse, abuwuzuye vy'ukuri, akore vyose neza, vya bindi ntibipfe n'ibindi ntibipfe, byose bitunganwe nk'uko Imana ivyipfuza. Yesu abahezagire. Ni amajambo y'Imana. Mugire umugisha. Amen.
kiraheze vuba. Icyo kuvuga niki, iminsi y'iherezo ni gukangurira abantu kwihana no kwiyeza, kuko igihe kiraheze vuba. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Hagarara mu biyaya no mu bisagara, rangurura ijwi ryawe usemerere, bwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana. Hagarara ku mpinga z'imisozi, hagarara mu biyaya no mu bisagara, rangurura ijwi ryawe usemerere, bwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana. Hamwe kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana